Rize kweje. Oya wewe reka kugira ibyo bintu. Rize kumusaka deja nta nibyo nibuka. Mugabo yigisha mu université vraiment. None niyo bantu bibuka ibintu byose. Hajya ko twiga tutere matière mugabo bo bakigisha matière imwe. Bagaca bashaka ko tumenya tutere matière umico kintu. Cha twarakize no kuri kw'Imana hamwe mugabo murongo duhuza umugira shopping mukaba. Yes, merci beaucoup. Ni plaisir nini ya cyane. Mbo ibintu ntivyemewe mu mwuga ntivyemewe gukora ku journaliste gucyane. Uciye uryoherwa ingo nawe mukore ko bazi mfate kamera nawe. Aho ati wakoze no ntari bwa TV turabaramukije umeze gute kandi umeze neza je meze fresh ndakomeye neza cyane hama ikiganiro cyakindi nyene hari abantu muba muza aba star ko nyene mutazi ivyabo reka rero sometimes tuze turayaga muje muri abantu duto ku buzima bwabo na cyane mumenye aba aribo ba vrai apana bajya mumva amajwi canke mubona amasanamu n'amazina yabo so uyu musi wo dufise nawe n'umuntu mukunze kumva ku radio mugabo ndakunze kubona kandi afise n'ibindi bikorwa bindi akora apa kuba ari umu journaliste ku radio reka tumwakira umeze gute Yes meze neza cyane urabibona nawe yantuka biraboneka imbere n'inyuma recto verso umbwira ikintu ngira nkura muri mood kunyu mutima ari umuntu naramukije ryari ndamubwira uraho ngo ndabicungira ayo wayo vraiment ibibazo vraiment ufise Jesse navyo fise nawo ngurumva ngo namana mood ni bon à l'aise ni kwanda kubonyesha yego aho ni sawa none nkubatakuzi bari abakunzi bacu bibwira kuri nde Yes nitwa Mugisha Jean Fleury Raoul canke Karaure canke Kirahuri yego hama bananye canke Okay papa yitwa Etienne mama yitwa ndamwibagiye Livio bo mama ari muri papa ntaco hama yego ndumwana muhungu yego urakoze Okay nkumko muvyumva na mama we ntawe yibuka so bisigura utangirira nabi mbo kuvure nibutse mama yitwa Nezerata papa ndamwibagiye papa nawe ari muri mama none hari ibindi Merci sana Raoul ko hari abakozi nk'umu journaliste hari nabandi bazi ko uri umukomedian ushaka kutubwira uko vyabanjije cyangwa kwanza reka tuhere kuri biography ya Raoul yahereye amashuri mato ariko sha wewe grunza ne bya bintu rero umvuge unyandagaze muri bano bantu wivuga mafunda bivuga rero jewe nize amashuri mato kuri école primaire yitwa Christocacti mukinanira hanyuma niga amashuri yisumbuye mvuye mukinanira nja kumusaga ene ajya kujya mbere kuri lycée municipal do musaga ego mu windwi w'umurari gushika meze hama rero amashuri rero ya kaminuza nayigira kuri Lumière kumutanga Ego afi warafashe bus wanashaka zine vraiment uko nafata zine ku munsi bazita salle commune twagira turi ego ninga Raoul muri primaire nijya ari vyigeze kukunanira n'umwaka uwe vyakunanira sinibuka mugabo narigeze kubesha ubwa mbere yuko nabaye wa mbere nabaye wa 33 turanywa amafana muhira sijeho ingene ndazi yuko byashikiye benshi turanywa amafana mu nyuma biraboneka neza kubera ntibaduha amabulletin igice cya gatatu kidahetse bagere kuyibona mu gice cya gatatu ya mafana twanywa yose ni wari wabaye wa mbere rero ko twanywe no muvamo yadukuramo ico gihe rero mva narabeshe ikindi gihe ari gihe naba wanyuma ni bisanzwe ndabinure yari bindi yabitubwiye ni gihe wabaye wanyuma navyo nibuka umwaka mugabo mbo fata ivyo ko wabaye wanyuma nta kibazo twagiye muri secondaire na tubwiye secondaire vraiment nari nciye ubwenge mugabo malheureusement nuko abantu batanyemera kuko natwe na exeta yewe ngo mwarivye shangwe ijya promotion yanyu umwari yivye none nta muntu akigira neza vraiment atora ibintu agatora exeta yiga kumusaga kujya mbere mbega kumusaga kujya mbere wizibiki nize lettre nagira mvuye ngo ndi muri literature ari umuntu byashikiye gukeye ngo je ndi muri literature ngo je ndi muri literature kumwe mutashaka kunyumva je ndi muri literature kweli literature africaine batakubaza literature africaine muramba bari kuri kwibanda muri literature Okay Raoul le kuri ico kintu hari kuntu kunze kwinjirira aba journaliste hari kibazo rafo passer wabajije ndashaka uyu musi ukinyishura difference entre industry entertainment turashobora kupe gatoya kupe ibintu tubihagarishe tuguma nyene twishura
uburiza ndakubwira ikintu kiwe je bijyana nabibajije kubera ari abantu benshi bakunze kuyikoresha turakunze kuyikoresha je ntavyo nakoresha mugame benshi murakunze kuyikoresha ahubwo je ndashaka munyishure vraiment industry ni iki entertainment ni ishura kuko nawe akibajije ukiza wanze tubwire oya naco n'abagenzi numusanga iyo banyishura neza naca ngenda nkabaza biya bintu yanyishure n'ivyi muga nkawe kameme abakobwa bavuye ko biga kandi abakobwa babaciye ubwenge kandi abakobwa nabonye yuko urisha no kubamfu sinzi muga wimyiza ukujya sinzi gituma urumva rero ndashaka industry niki ushatse kuvuga industry music industry yayo hari music yindi nayo hari industry video no ikibazo cya kivuga abe nakibajije ko akibajije kugira ngo kumvishe yuko uriya muntu wakibajije waramuhohoteye wagisiguye neza oya sukumuhotera kuko nari bizga twapanze nawe wana nitwapanze bo wari wayimwate ndaza ukikubaza mugabo nije tubanagize coupe kandi nubuye nibagize coupe tubananye mise canke tureke turabandanye turoke tubananye re industry wabajije industry yayo industry music yego ni kweli navyo numva nasi bisanzwe utabitahuraga abantu b'Imana DJ washize ko music none industry ni iki music music ndakize kamwe industry nivyo nyene industry ya music aba entertainment ruma ni icongereza hanyuma ni icongereza cyane ntuze oya tugeragereze ndabizi kukizi Raoul entertainment ndibaza ko ari divertissement c'est ça bon si je nibaza ndabizi je confirme je filme pas yego ni divertissement ibintu byose nyene tukadivertisa nyene kuko urumva nituguma mu bintu biri sérieux quand même urashaka kuja mu bintu byinshi kugira udivertise hama bishoye kugenda neza mbega Raoul kisanzwe ugira comedy comedy yawe vyatangwe yawe kumenya agiye kufise impano yo gukina comedy c'était en 2017 ego niho je abantu bose bamwe ati no raba nawe wesha ugene bya bintu birashaka kuguha bikagenda neza deja rero je me suis lancé kuva ico gihe gushika nino saha ndagira comedy bantumiye hama nkagira nkabo MC mu mariage abantu bose bako mugira mariage apana uyu muntu umunaga dufimba nigera no kuri kwiba aja rero ibintu biro inyuma ya kamera abantu ntavyo bamenye none nkajya rindira ikiugira mariage wewe ndakwemereye nzoza ku buntu ndakubera umu MC uko ndazi uzogira narashaje deje narayoje kugira ibyo bintu baravuga kenshi kuri umugenzi wa Kigingi ese nivyo byarandukiye uretse ko iyo impano wari uyifise canke byarakwandukiye kuri muri abajama oya twagiye kumenya nadukuze twagiye kumenya twaciye ubwenge mu nyuma rero hana yuko tuguma turi kumwe biratinda nyene biraguma ukurumva si vyiza yuko ibintu bigenda hama bikagaruka canke bigenda pour du bon ifo yuko ibintu caraje bakabona yuko ufise ingabirano yo kubaza ibibazo nk'ibi bintu kurambaza hanyuma ukabigumana sivyo mugabo pana kugumana ibibazo gusa ipo kubaza ni nyinshi ayabana ibibazo byinshi ibaze kubinyisha nsimba ngiya kibaye kibazo nakubwira ngo ingorane zinyishu yamaze kubashika uhoraguhaye nango shashi navuga ngo uhoraguhaye nango shashi yes urumva rero nuko byabandanije turaba abagenzi gushika nino saha rero nubu turashara abagenzi turayaga turakwana comedy ndibaza neza nubu tuzobana dukorana kuko tusange na management ego mbega Raoul ibintu vya journalisme kuri ku radio bimeze gute biratandukanye n'ibi vyacu bimeze gute novuga yuko bitatandukanye sauf yuko hari abantu boyica umwuga w'abandi bantu kubera usanga batavyize mugabo simaka ukore ivyo wize j'explique simaka ukora ivyo wize mugabo ni vyiza kameme yuko utavyize uraba ukagira formation karabingene babigira ukabaraba ico ikibuze muri métier kugira ngo ushobore kukizana habuziki unakakora guteje no kora gute kugira na ameliore ibintu nk'ivyo ikintu nanka ku journalist nuko benshi nkamwege online muraronka ama commentaire sivyo ni vyiza yuko muri ama commentaire kugira ngo umuntu yagize commentaire usanga yakubwira ati kosora iki kintu raba tugire make up abantu ze abawe sivyo uzatugira make up urawuzwe tuntu twose hanyuma à la prochaine ucu dukosora ikibi rero mbona yuko muri iyi métier nuko hari benshi badakosora ugasanga n'umuntu yashaka wowe uri kuragerageza kugira ibintu vyiza ashobora ati ni vya bintu nyene ni baba ni nyene bagira ivyo ibintu by'uburofayi kiniki kubera iki hari undi yavyononye ego Raoul uravuze ngo birava kenshi ku baba batavyigiye eske Raoul baravyigiye
je nivyo nize kweje Kumusaga. oya wewe reka kugira ivyo bintu je nize kumusaga deja nivyo nibuka mugabo yigisha mu university vraiment none nibo bantu bibuka ibintu byose hajya ko twiga tutere matière mugabo bo bakigisha matière imwe bagaca bashaka ko tumenya tutere matière umbico kintu ahubwo ntiwatubwiye muri university wizibiki nize science de la communication audiovisuel ibintu vya audio n'ibintu vya visuel nyene heho kabisa umva naravyize même si nyene navyize Raoul uratubwiye yuko twebwe twoza turara ama commentaire ico cyo bimenye turaziraba kandi cyane mbega namwe warabonye je ijya nakugiriye oya sindayira bazitubwire kwanza mwemwe namwe muza murahindura gute twebwe abaye abo ku radio ku radio mbo urumva abantu barakubwiye ati yewe je n'ukuri rero nibiraryoshe bijya iganiro canyu mugabo raba ingene vyogenda raba ingene ushobora kuvuga buke buke canke raba ingene utwenga buke buke ibintu nk'ivyonye kwambara niba bakubonye bambaye ibyo sinashaka kuyateraba vraiment wambara nabi ibintu nk'ivyonye no kameme urumva nisho kintu nshatse twarakize no kuri kw'Imana hamwe mugwa murongo duhuza umugira shopping mukaba reka ndagushimira koze cyane yes merci beaucoup ni plaisir nini ya cyane mbo ibintu ntivyemewe mu mwuga ntivyemewe gukora ku journaliste gucyaye uciye uryoherwa ingo nawe mukore ko bazi mfate kamera nawe aho ati wakoze no ntari bwakuri buri yes nagushimiye cyane c'était un plaisir wakoze cyane yego dushimiye n'abantu bose bakora dukurikirana ndazi niba kwa dukurikirana right now mugabo zodukurikirana kameme nibashamwe amamega hama bakaturaba sivyo none yego cyane merci beaucoup yego urakoze cyane so yari Magic TV turabashimiye cyane murazi ko tubakunda murazi ko dukunda kuba dukora ibi bikorwa kugira dushobore kuronka urukundo rwanyu caca mugume murabizi ko tubakunda cyane turabashimiye cyane merci beaucoup ico tubasaba mwandanye mukore subscribe mukore commentaire mwandike musi tone commentaire na cyane tone ivyo mushaka nivyo twokora next time turabakunda cyane bisous